igikundiro yeyo igicubahiro ibyo nibyo niyumvira buri munsi namugororotsi yahebe ekada namugororotsi yahebe ese neda sebo namugororotsi yahebe ekada namugororotsi yahebe neda sebo bwakeye mwaramutse murakomeye mwotwidondora Nitwa Bonheur muri Victoria's Team. nitwa Nzeyimana David Lionel nkaba ndi umuririmbyi muri Victoria's Team. Nitwa Irimbere Beri Blondine nkaba ndi mu mugwi wa Victoria's Team. Amazina yanje ni Irakoze Chelsea nkaba ndi umuririmbyi muri Victoria's Team. umugwi Victoria's Team wavutse bigenze gute uvuka ryari? Victoria's Team ni umugwi uririmba wavutse 2016 uvukira mu ishengero aho dusanzwe dusengera twese. Byaroroshe kutangura ko dusengera muri eglise imwe kandi tukaba tuba muri quartier imwe. Kubera iki mwahisemo kwita Victoria's Team? Izina mu kigiriki bisigura anoma, bisigura caractère. Kuri twebwe izina si izina gusa ariko ni kamere dufise muri Kristo Yesu. Kubwo kuba muri Kristo Yesu twagizwe abanesha niko kwitwa Victoria's Team. Ama objectif mufise nayahe? Objectif ya Victoria's Team navuga ni vision ya Victoria's Team ihagaze muri verset twahereyeko iri muri Yeremiya igice ca 15 biriko iravuga ngo utarabura usoro mu nda ya mama wawe ndakuzi naragushizeho ko ubuvigishwa nanje mu mahanga. Rero objectif yacu nuko message twahawe ishikira amahanga tukabuvugishwa tugatanga ubuvugishwa cyangwa tukabavugishwa kuri générations yacu abari imbere yacu n'abazoza inyuma yacu. None indirimbo yanyu ya mbere mwayikoze bigenze gute? Indirimbo ya mbere ni abanesha niko yitwa. Ndibuka twayikoze nyene umuntu agishuye studio avuga ati sije nza kubona ndashikiriye micro ariko umunsi wa mbere tuyikora ntiyasohotse sinzi ikibazo cabaye mugabo nyuma turayisubiramwo ikirasohoka. Ni igiki gitandukanya Victoria's Team n'ayandi magroupe ya gospel? Premièrement twamagawe n'umwami umwe mugabo dufise imihamagaro itandukanye kandi dufise amayerekwa atandukanye ico cyo nyene nico gitandukanya n'abandi sino dukorera umwami umwe twese. Mbe hajya hagati mu mugwi wanyu amabanga umwe wese ajejwe muyagabura gute? Hariho abaririmba, hariho n'abadufasha muri management mu gutunganya nyene ibikorwa by'umugwi. Kubera iki amatitwa y'indirimbo zanyu yama mu birimi bitamenyerewe? Kenshi ni kubera message tuba tugomba gupasa biba vyoroshe ko tuyishira muri izo ndimi nka ekisa tuba dushaka kuvuga ubuntu bw'Imana canke tuvuze parambulate n'ibindi kenshi bivana na message tugomba gutanga biba bigoye gushira mu ijambo rimwe udakoresheje izo ndimi. Indirimbo zanyu ugwaruka rurazikunda cyane gose, none Ntakaye kabanga mukoresha. Sinovuga ko hari akabanga dufise dukoresha abandi badafise ariko turakora tukabona ubuntu bw'Imana budushikako. iyo indirimbo zanyu zivugijwe mu boîte de nuit bihora baryohera Cyane gose biratugera gukora ko nta limite tuba dushaka kwihaba, dushaka ko ubutumwa bwiza bushika kure iyo zumvijwe n'abakijijwe n'abadakijijwe. Biratugera cyane kwa ko ubutumwa bwiza buko bushika ku bantu bose kugira ngo abantu bose bakira agakiza k'Imana. Sasa rero kwinjira muri Victoria's Team byoba bisaba iki? Sinovuga ko hari ico bisaba kandi nkuko turiko turinjiza ubu ariko novuga yuko uburongozi bwa mpwemu yera buje twobumvira. Hajya by'ukuri umuziki wa gospel wobesha umuntu? Peut-être muri kazoza bizoshika mugabo si gospel gusa umuziki gushika ubu aho turi aho two turawukorera no munsi biragoye ko twovuga ko wobeshaho umuntu. Hora mwibaza ko bizoshika umunsi umwe mugatandukana? Sinibaza icyo cyumviro ntikiranaca no muri twege kwa ko apart yuko ari umugwi ariko n'umuryango twifata hagati yacu ni nk'abafrère n'abasœurs. Nuwahe mugwi mwifuza gukorana nawe? Muri uyu mwanya tuvuze umugwi twifuza gukorana twosanga hari aho tutavuze kubera ko carrière acari ndende cyane mugabo bazuza barababona aho tuzugana turakorana nabo uko imyaka izogendera genda. Hajya muri Victoria's Team nta makupure arimwe? Muri Victoria's Team nta makupure ahari tubanye nk'abasister n'ababrother. Igafe y'ibisazi
imaze kubashikira n'iyahe? hari ku ndirimbo ya mbere, ariko indirimbo ya mbere ndibuka ko hariho umuntu yari yatwemereye kutuhira muri studio, twese twari tukiri abanyeshuri, aratubesha turiha amahera ya studio Minerval, urumva ivyakurikiye muravyumva. N'uwahe muririmbyi canke team ya gospel mwemera cane gusumbya uwundi? bose turabemera cyane rwose, mu muhamagaro wiwe turemera yuko barakora kandi the best, ariko bose mu rusange turabemera cyane mu bikorwa byabo. Indoto zanyu z'ibisazi mbega ni zahe? Indoto yacu y'ibisazi ni uko turafise evenement yami iba ku mwaka yitwa Kainos, turifuza yuko ishobora kuba ku mwaka no mu bihugu bitandukanye. Kainos iba ahandi hantu hatandukanye atari mu Burundi gusa. icyo twakongera ko ni uko ku ndoto zacu z'ibisazi ni uko twifuza yuko ibyo two turakora uno munsi bitoherana natwe, ariko vyoba heritage ku bazotuvako no ku majenerasiyo azokurikira.